ubutumwa bwiza ntibudutera isoni. Paulo yavugira ijambo kuko n'umuntu ubuzima bwiwe bwabaye transforme ku rugezo udashobora gusobanukirwa. Yari umuntu apinga kandi agwanya ubutumwa bwiza, yari umupersecuteur w'abera, yari umuntu ahama abera, yari umuntu yanka ishengero. Ariko uwo muntu Yesu amaze kumwiyereka agahindura ubuzima bwiwe, aravuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Haleluya. Kuko bufise ububasha bwo kugira gute? Haleluya. Bwo kuzanira agakiza umuntu wese yizera. Ubutumwa bwiza bufise ububasha bwo kuzanira ubushobozi bwo kuzanira umuntu wese agakiza. Uwizera wese bushobora kumuzanira agakiza. Nta domaine n'imwe y'ubuzima bwawe ubutumwa bwiza budashobora kwintervena. Nta domaine y'imwe y'ubuzima bwawe ubutumwa bwiza budashobora guhindura ubugingo bwawe. Bushobora kuzanira impinduka uwo wese yizera. Ubwo butumwa twarabwakiriye turakizwa, ariko ubwo butumwa turacabwakira n'uno munsi mu byacu bukadukorera ibitangaza, bukadushikana aho tutokwishikana. Ubu butumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana, haleluya, buzanira uwizera wese, guhera ku muyuda ukagera ku mugiriki. Nta muntu n'umwe mwihanga, haleluya, ryo mu isi abaho adashobora gutabagwa n'ico ubutumwa bwiza bushobora gukora.